bavukanyi barundi kazi bakunzi b'Uburundi nituninahaza Imana rugira vyose iyo yaduhaye gushika ku musozo w'uyu mwaka wa 2022 tukaba turi mu kanyamuneza ka Noheli n'ubunani turi mu mahoro n'impore. Turizeye ko uyu mwaka mushasha wa 2023 turiko turinjiramwo tuzoronkamwo ivyo twifuza vyose mu gihugu cacu. Ndizeye kandi yuko aho muherereye hose haba mu Burundi canke mu mahanga muriko mwigina iyo minsi mikuru mwongera mwirimbura mu kwiyumvira n'imigambi tomoye muzorangura muri uyu mwaka mushasha. Turabipfurije rero kuroranirwa muri uyu mwaka mushasha wa 2023 muze mu burye ntubaje muroranirwe iwanyu no mu banyu kandi muze muteze imbere imiryango yanyu n'igihugu. Uyu mwaka utanguye uje ari mushasha, none turashaka ko natwe twiyubura tube bashasha. Ingeso mbi twari dufise muri uyu mwaka uheze ntizidukurikire muwoza. Uyu mwaka utanguye turawizeye ko uzotubera icibutso c'iterambere mu Burundi. Nico gituma dushaka gukorera mu runani twese tugiwe imbere n'indongozi zose z'igihugu. Ni muri iyo ntumbero dushinze ko icivugo tuzogendera ko mu mwaka wa 2023 kitubera iki. Tuzirikane uruhara rw'indongozi mu iterambere ry'igihugu n'abene gihugu. Mu kwiyumvira ico civugo twifuza ko twese abene gihugu two kwigenza nk'inteko zikorera mu runani mu rugamba rw'iterambere. Indongozi nazo twifuza ko zoba nk'intwazangabo muri urwo rugamba. Dushingiye ku ndongozi ko twabonye ko igihugu kirimwo indongozi nziza kigendera ku ntwari ibereye kikagira iyo gitera kija haboneka. Barundi kazi bakunzi b'Uburundi, leta mvyeyi leta nkozi irakwije imyaka 2 n'igice iri ku kivi. Turashima intambwe tugezeko naho impinga ikiri ndende. Amahoro n'umutekano birasasagaye mu gihugu ndetse Uburundi bukaba buriko burafasha bimwe biboneka ibindi bihugu mu kugarukana umutekano. Mu ntwari ibereye no kubungabunga itunga rusangi turacabona mu ndongozi ba kaboko abasesagura itunga ry'igihugu abagira ibiturire na sindabibazwa n'ibinebwe. No mu bene gihugu turacabona n'abandi batarajijuka bakibona ko ivy'igihugu atari gwabo bakavyonona ahandi bakabinyaga bashaka kuvyigarurira. Ndetse hari n'abandi bamarira itunga ry'igihugu mu bindi bihugu babicishije mu binywabi. Ariko ico dushima nuko muri abo bose benshi baramaze gutahura babonye ko kizira konona itunga rusangi naho babikorana ubwoba. Mu butungane naho n'ubu imyidodombo ntirahera kuko twaje gusibura ikirare c'imyaka myinshi. Ariko naho hakira baruhisha inzego z'ubutungane bashaka kuzihushisha ingingo, turabona ko abaremera izo nzego bitwaje igihagararo bagabanutse bimwe biboneka. Ikindi ciza nuko ubu atakibi gikorwa ngo giheranwe. Dufise umwizero mwinshi kuko aho hagiriyeho intahe yo kumugina agatunganywa neza n'inama nkuru y'ubucamanza, turabona ko ibintu bigiye kuja mu buryo kuko abacamanza bakora nabi nabo basigaye bitwarirwa. Ku bene gihugu bafise imanza muri SNTB zitari bwahere nabo amategeko ariko arasubirwamwo kugira ngo zimurirwe mu mugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha. Turabandanya kugwanya abanyonora itunga rusangi baba abashora ubutare canke umwimbu bidaciye mu mategeko baba abinjiza ibidandazwa vyo mu kinywabi. Turabandanya kugarukana ivyari vyaribwe kandi tukaba tutazoruhuka bakaboko badatujijwe burundu. Ubu tukaba tumaze kugaruza amahera atari make nayo ayagarujwe
akaba ariko arakora mu bikorwa vy'iterambere vyari vyarabuze uburyo. Mu bijanye n'imigenderanire dusezereye uwo mwaka w'ibihumbi 2022 imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu iri ku rugero rwiza cane. Uburundi bwarashinze icumu mu makungu, ubu abarundi ntibakigenda barabundabunda, ubu barizigirwa no mu nzego mpuzamakungu canke mu nzego zo mu karere. Mu bibazo bihanze isi cane cane intambara ziri hirya no hino n'amatati hagati y'ibihugu, Uburundi bwarase kwisuka mu matati ayariyo yose. Tukaba twiyemeje ko tuzokwama duterera agacumu k'ubumwe mu gutora umuti gusa. Mu gisata c'ubuzima bw'abenegihugu tuguma turaje ushinga no guteza imbere igisata c'amagara y'abantu no guteza imbere inyigisho mu mashure. Turategera neza ko iyo abantu bafise amagara meza bakagira n'ubumenyi, igihugu naco baca bagiteza imbere. Nico gituma ivyo bisata tubishiramwo inguvu nyinshi, haba mu kubaka amashure n'amavuriro. Tukiri kuri ico gisata nyene, twagomba kumenyesha twongera duhumuriza abarundi ku bijanye n'ikiza coronavirus ko ibiharuro tugezeko vyerekana ko abarundi twashoboye kucikingira no kukigwanya ku rugero rushimishije, ku buryo ubu hageze ko tuyifata nk'ingwara mu zindi. Tuboneyeho akaryo ko gushimira umugwi udasanzwe w'igihugu ujejwe gukinga no kugwanya igwirirana ry'ico kiza ku gikorwa ciza wakoze, tugashika no ku ntambwe ishimishije. Mu bijanye no gukurikirana ingene abenegihugu babayeho, tuguma twita ku rutare kugira ngo umwenegihugu wese aronke umufuko utuma yikenura. Ni muri iyo ntumbero twasubiyemwo politike y'impembo ironswa abakozi b'igihugu ndetse n'impamba y'abagiye mu karuhuko k'izabukuru. Muri iyo ntumbero amategeko atari make aramaze gusubirwamwo, ayandi ari mu guterwako umukono kugira ngo batangure kubona akarusho, duhereye ku bakozi b'igihugu baziganirije muri INSS na ONPR. Mu bakozi bakora mu mashirahamwe yigenga, ayabikorera utwabo n'amashirahamwe leta ifisemwo imitahe, ibiganiro biracabandanya hagati ya leta n'abakoresha n'abakozi kugira ngo bige neza uko ingingo izoja mu ngiro atamwidogo. Muri ivyo bijanye n'ubuzima bw'abenegihugu nyene, murazi ko hariho imigwi idasanzwe ikomeye mu iterambere, nayo ikaba ari urwaruka n'abakenyezi. Intambwe urwaruka n'abakenyezi bagezeko mu bikorwa vy'iterambere ni igitangaza. Umuzirikanyi ubona neza watanguriye iwabo, kandi biragaragara mu migambi ishimishije turiko turarangurana. Turashimishwa cane n'umugambi payeje n'ikigega figa biriko birafasha kugira ya mabanki y'urwaruka bije n'iy'abakenyezi BDF ashobore gufasha kugira ngo boroherwe. Mu gisata c'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije, ari nawo muzi n'igishitsi mu iterambere, abenegihugu bari ku kivi, kandi imbere ni heza kuko abarimyi bamaze guca urwevu kuva dutanguje umwaka w'uburimyi. Turashima ko abarundi batahuye umugambi wo kurima bakavomera muci, gushira amatongo hamwe no gukingira ibidukikije mu gutera ibiti bibana n'ibiterwa no guca imikobiko. Ico tugiye kwihutira no kugwiza ifumbire, kugwiza imbuto zirobanuye no kurima dukoresheje ubuhinga bwa none. Nk'uko tumaze iminsi tubibabwira, dutegerezwa kwimbura kugira ngo dushore hanze maze turonke amafaranga mvamakungu. Ni muri intumbero hari umugambi wo korora ibitungwa bito bito bitaruhisha nk'inkoko n'inkwavu, umuntu wese akagira n'imiburiburi nk'inkwavu 5 kugira ngo dufungure neza twongere dushore. Nkaba nsavye abagwizatunga gushira imitahe muri iki gisata kugira ngo
ntiborore gusa ahubwo bashinge amahinguriro yo gutunganya inyama abenegihugu nabo ntibagire ubwoba kuko tuzoba turose isoko. Barundikazi bakunzi b'Uburundi, mu gisata c'ubutunzi n'iterambere urwego nshingwabikorwa rw'igihugu rurabandanya gutunganya imigambi yotuma abenegihugu bose bagira ubuzima bwiza. Tukaba tugiye gusohora mbere igicapo c'uko twipfuza ko igihugu coba kimeze mu mwaka w'2040 hamwe n'umwaka w'2060. Mu mwaka w'2040 dushaka ko abenegihugu bose bazoba bafise amikoro atuma babaho neza, mu gihe mu 2060 naho dushaka ko Uburundi coba ari igihugu giteye imbere. Ivyo rero bisaba guhindura ingendo n'inkoro mu benegihugu, kuko tugiye gusiganwa n'umwanya, umunsi wose uharurwa ku carangutse. Ikindi twovuga no gutunganya neza ibijanye n'ubutunzi, mu kwegeraniriza mu kigega cy'igihugu amahera yose yinjira mu bisata vy'igihugu no gutoza amakori n'amatagisi yose. Mu gukoresha ikigega naho tugiye gutunganya neza ya ngendo amahera yose akoreshwa herekanywe ico azokoreshwa ku neza y'abenegihugu kandi kigasuzumwa igihe kigeze. Ni muri iyo ntumbero hashinzwe imigambi yo kwegereza ubutegetsi abenegihugu mu kugabanya intara n'amakomine no kongereza amazone, kugira ngo ivyo abenegihugu bakeneye mu ntwaro babikure hafi batarinze kuvunika, gutyo bagume ku kivi. Kugira ikigega cy'igihugu gikoreshwe neza, twafashe ingingo y'uko ibisata vyose vy'igihugu bitegereza gukoresha ubuhinga bwa none. Ni muri iyo ntumbero leta iriko irakora ibishoboka vyose kugira ngo tuze dusozera umwaka w'2023 ibisata vyose vy'igihugu bikoresha ubuhinga bwa none, ari nabwo buzotuma vyoroha kurwanya ba kaboko n'ibinebwe mu kumenya neza ibikorwa vyakozwe naho vyakorewe. Mu bijanye no korohereza abagwizatunga, ibanki nkuru y'igihugu iriko iriga neza ingene amahera mvamakungu azokwegeranywa akongera agahabwa abazana ibikoresho biva hanze atawucishije ku ruhande. Amabanki akorana n'abagwizatunga asabwa kugira uruhara mw'irangurwa ry'uwo mugambi, ku buryo ibanki nkuru izosigara ari igenzura ingene amahera abagwizatunga baronka biciye ku turusho bahabwa n'iyo banki akoreshwa. Mu migambi mikuru mu vy'ubutunzi turatunganya kandi ivyo kuvunja amafaranga mvamakungu. Ni igikorwa turiko turakorana n'ibanki y'isi yose, ikigega mpuzamakungu gikurikirana ivy'amafaranga FMI n'ayandi mashirahamwe dusanzwe dukorana. Tugiye kandi gufata ingingo zizotuma abakibika amahera mw'ihembe yaba mvamakungu canke amarundi baheba iyo ngendo, kuko iraburabuza imigambi y'igihugu. Umuntu atagira umugambi nashira amahera yiwe muri banki hanyuma abifitiye imigambi bayakoreshe. Twashaka kumenyesha abagwizatunga ko dushaka ko ari bo bofata iya mbere mu guteza imbere igihugu biciye mu kugwiza umwimbu. Ivyo bahingura mu gihugu biriho, bwaba ubutare canke isi, hasigaye ko baja ku kivi. Twaramaze kwiyumvira ingene abo bagwizatunga bazokorera mu runani ruri hagati y'amakoperative nabo, inzego z'igihugu zigasigara ari izorosha urwo runani mu kubashiriraho ibikenewe kugira ngo umwe wese agira kunguko. Bavukanyi barundikazi, ku ruhande rw'inzego z'igihugu ntaco tutazokora kugira ngo umurundi wese ashaka kugwiza itunga ry'igihugu yoroherwe, haba mu kubaka amabarabara, kugwiza umuyaga nkuba, gushigikira abakiri mu rugero ruto mu bijanye n'imitahe. Ico tubasaba gusa ni uko mwokora umutima uri munda, tukagwanya ikinebwe aho kiri hose, kuko mu Burundi ntiharagera ko tuvuga ko twabuze ico dukora, haba mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi, amahinguriro,
ba mukerarugendo canke mu buhinga ngurukanabumenyi. Twari tumaze iminsi mu mwimenyerezo wo gukora, none ubu twacira urwevu tuve hasi nk'umugabo umwe tugire urunani nk'inteko, twese duhangane n'umwasi umwe dufise ari we ubukene. Tuvyure umuzirikanyi wacu, dushire ubumenyi bwacu mu bwenge, dukore tubona iyo tuja. Nashaka sabe umukozi w'igihugu wese guheba ingeso mbi yo udakoresha neza umwanya, agafata ugucererwa nk'ikintu gisanzwe. Tugire umugenzo mwiza wo kugira indinganizo y'umwanya mu kugira ikibariko c'indinganizo y'ibikorwa, gutyo igikorwa cose kigira umwanya wacu. Ndongozi namwe mumenye ko umwaka w'2023 ari umwaka wo kuzirikana uruhara rwanyu mu iterambere ry'igihugu. Mubera bene gihugu intwazangabo nziza mu rugamba rwo kurwanya ubukene. Imana yacu ibandanye tuje imbere mu kutumurikira neza. Ni kuri aya majambo ndangirije ko subira kubipfuriza umwaka mushasha uzobabere umwaka w'umuvuduko mu iterambere. Ni harambe Uburundi n'abarundi. Imana rugira vyose ibahezagire. Murakoze.